ariko ikintu kizokwama kikwimpressiona utazopfa ushoboye guhaga, utazopfa umetrije, utazopfa uhagijwe naco ngo uvuge ngo narakimenyereye, utazopfa ushoboye kuvuga ngo ni gisanzwe, utazopfa uhararutse nk'uko hararutse ca kirato. Raba intambara wateye mu kuronka kijya kirato, raba intambara wateye kuronka ijya telefone, raba ububandi wakoze bw'iri uronke smartphone, raba amakrobasi wagize bw'iri uronke kijya kintu cose uriko urarondera, raba ububandi wagize bw'iri uronke parcelle, raba ububandi wagize bw'ira wubaka inzu yawe. None ntuyibamwe, none raba isura yawe ingene imeze. Uzokwama ufise ivyo ukeneye, ariko kandi uravyumva ni warondera uhoraho ukamuronka, igihe cose uzomuronka uzovyuka mu gatondo kandi wumva umushaka, kuko ivyo yaguhagije ejo bigukreyamwo besoin ikurikira, kandi ukaba wumva igihe cose arafise doze ikwiye kandi araguha gupoa. Vuga uti gupoa. Yes, abantu b'Imana baratekanye. Haleluya, amina. Ico ni igikorwa Imana ikora mu buzima bwawe. Presence y'Imana, bantu b'Imana, iyo ubuzima bwawe ari ubuzima bwo kubana n'Imana no kuganira n'Imana, igihe cose ikigeragezo kigusanga muri conversation, igihe cose ikigeragezo gisanga intebe y'Imana yeexista. Murashobora kumpa intebe ngaha, munyihera intebe. Igihe cose ikigeragezo kigusanga intebe y'Imana iriho mu buzima bwawe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo zana intebe y'Imana mu buzima bwawe. Haleluya, zana intebe y'Imana mu buzima bwawe. Hari igihe ushobora kuvuga utego narakijijwe, intebe y'Imana yarinjiye mu buzima bwanje, intebe y'Imana ireexista mu buzima bwanje, ariko intebe y'Imana ishobora kuba mu buzima bwawe, ariko kandi ushobora kuba warakijijwe, ariko kandi intebe y'Imana nibe muri realite y'ubuzima bwawe. Intebe y'Imana ntuyikonsidere. Iyo dusenga tuza imbere y'intebe y'Imana, iyo dusenga tuza kuvugana n'Imana, ndicara iraha tukavugana, ni conversation yeexista. Sinibaza ko ufise ibintu byinshi ukeneye nk'uko uvyibaza, ariko ndibaza ko kimukeneye. Urakeneye ijwi ry'Imana mu buzima bwawe. Urakeneye ko iyi realite y'ubumana ibaho mu buzima bwawe. Harakeneye ko iki kiganiro kibaho.